Okay, mwili mwake karibu kuri kwa none podcast episode 27. Yo no munsi kwere sinagomba kupostinga mugane ndavuze ngo ati jewe nta munsi ndosiba nkomeye ntagwaye. Urumva ye episode itari kushika mugane yashice ni ngombwa ishike. Rero no munsi ngoma nyage ko ku bintu bijanye na twebwe twese umuntu wari wese agomba gutera imbere, yaba ari mu gihugu cy'u Burundi aho mu gihugu cyari cyo cyose kiri kwinosi, kubera ubuzima ni bumwe, nta tandukaniro ririho. Burya ibintu byose biri ngaha aho biri hariya ane biri ngaha akane bikaba hariya, bivana n'ivyumviro n'ivyitegerezo vyawe. Rero ino munsi episode ndagiye kuri Google, hanyuma hariho intuzenke bwacu yitwa aho intuzenya bakoze yitwa AI, Artificial Intelligence. Ushobora kubaza ibibazo, ni computer iciye ubwenge, ushobora kubaza ibibazo hanyuma ikakwishura. Rero nanje ndayibajije ikibazo kimwe, ico kibazo nico ngira tugomba tuyageko, tugomba dutahuraneko, kandi ndibaza ingene iza kutwishura ni inyishu nyiza kandi ishobora gufasha wewe na jewe. Rero ingene tutangure kino kiganiro. Ntibagiye uri mushasha ntibagira kugira subscribe, like, comment. Batari mushasha naho ugikira mugenzi wawe kugira nawe nyene ashobore kumenya ukuri aho kuri. Rero ntatinze je ndagiye kwisimu hanyuma ndabaza ico kibazo. Ibintu umuntu agomba gutangura business ashobora gukora mu Burundi. Kandi si ibintu bitangaje kubera ibintu nyene vyaje ni vya bindi nyene Burundi buriko urakora aho buriko urajamwo uko nuko. Nayo nta bindi cane n'uburimyi, iterambere ry'uburimyi mu buryo bwari bwo bwose, nyambara ibintu bakoresha uko nuko. Ca kabiri ni tourism, abantu baraza mu Burundi ku visitinga uko nuko. Bavuze ko na technology, mugani technology naho usanga bigoye kubera usanga internet atari ikintu Uburundi na cyo nyari ikintu usanga barinda gusaba aho kiva handi hantu, atari ikintu Burundi kijera aho gitwara. Rero technology usanga bigoye, mugani nta kigoye kubera ikigoye nico utazi. Hanyuma cya gatatu ndabonye bavuze ngo ati education, kwiga uko nuko, kubaka amashure. Aho naho tubara amashure mugani kubaka ahantu umuntu ashobora kungura ubwenge. Ari ama center icuba kiro cyari cyo cyose abantu bashobora kugenda bagahurira bakiga bakungurana ubumenyi uko nuko. Hariho na healthcare kubaka ibitaro. Naho twari ibitaro binini mugani ibitaro bito mu bice byari byo byose, nivyo n'ibintu bivuga. Nivyo ni ikintu canditse ko ngo ati bikenewe. Rero umuntu wari we wese nyamara entrepreneur ahereye mu gihugu cyari cyo cyose, urumva opportunity zo gukora ikintu mu Burundi urumva ziriho. Kandi ziriho kandi ni nyinshi. Hari usanga ari wowe ubaye wa mbere mu iyo ntuze. Baravuga ngo ati ni kubaka energy, umuyaga nkuba cyane mu buryo bwiza. Cyo cyose ni ikintu umuntu ashobora gukora. Ariko gusa mu ivyo bintu bingahe indwi je ndabona umuntu wari wese wo mu Burundi yoshobora gukora ni ibintu byo ukurima. Mugani ukurima naho umuntu yobikora mugani iterambere yavyo ni ngombwa umuntu w'umu entrepreneur aho umuntu afise ubumenyi butandukanye, aho afise uburyo bwo kuzana nk'ivyuma by'iterambere bigezweho abantu benshi bakoresha mu kugira mu kurima, nihone ibintu byogenda neza. Mugani usanga bigoye. Ahandi naho bavuze healthcare, kubaka nk'ibitaro aho ama education nico umuntu arashobora kugikora mugani uburyo usanga bugoye. Mugani umuntu afise uburyo urumva n'ikintu umuntu ashobora kwinjiramo, nta tubari ishure mugani akaba ari isente umuntu ashobora kuhuriza abantu gwaruka bakigiraho ubumenyi. Tourism, abantu ba tourism kugenda ku visitinga uko nuko usanga ari ibintu bigoye atari ho nuba.
ni hamwe usanga wubatse tourism ugasanga nta muntu ajaho hantu kubera nawe ntuzi ibintu aho biri, abantu bakwiye kusamarira kuraba. Mugani uba mu Burundi urumva ico kintu wogikora kubera urazi ibice biriya na biriya umuntu ashobora kugira akabikoreramo kandi akavyungukiramo amahera. Urumva uburyo buri hose kandi buri mu bice vyose bivana n'ingene umuntu afise ivyumviro no kuja mu ivyo bintu aho gukora ivyo bintu. Rero ufise ivyumviro uri umuntu wa entrepreneur ugomba gukora ikintu, uraba ingorane, umaze kuraba ingorane hanyuma ukarondera iyo nyishu naho nta yindi ni ya nyishu iteza imbere aho uri, igihugu igateza imbere nawe mu buryo bwari bwo bwose, cyane mu buryo bwo kurondera amahera kubera burya nta kintu umuntu wese akora atari kurondera ifaranga. Rero urumva aho uherereye hose urumva opportunities ziriho. Rero urumva aho uherereye hose opportunities ziriho, ivana nawe nuraba ikibazo hanyuma urondera inyishu. Iyo nyishu niyo nizogufasha, niyo nizoguteza imbere. Yego namuzaga video karako ndabajije ntuze ChatGPT ingene umuntu aba mu Burundi, aho umuntu wari wese wo mu Burundi naho tubara mu Burundi, umugana ari umurundi ashobora kugira gutangura business mu Burundi. Ndumva nivyo bice indwi kugira uburimyi ufise ubundi buhinga aho ayandi majambere ubufise ubumenyi butandukanye. Urumva ngaho hantu bashobora guhakorera, ufise ivyumviro vyo kubaka ama clinic, ibitaro kunuko naho ari bitaro binini mugane ibitaro bito bito, ufise uburyo bwo kubaka ama center y'abana yo kungurana ubwenge, bashobora kuza baragenda bakiga ibintu bishasha kunuko bagatera imbere mu bwo buryo. Naho tubari ishure mugani akaba ari ikintu kibafasha abana, aho ukagira tourism mugani ico naco bigomba gwara hawe ari ahantu uzi umenya, naho tubari ahantu uzi mugani ukamaza kuhiga, ukamaza kumenya ko ari ikintu gikenewe mu mwanya mw'ico gihe mw'ico gihugu kunuko, hanyuma ukacigira ukagigira inyishu ukakironderera inyishu. Hanyuma education ndayivuze, technology naho ubuhinga nyene bw'aya ma social media dukoresha, aya YouTube, ama computer kunuko, abantu benshi barabibeshejweho kandi nawe urashobora kubibeshwaho. Bivana n'ivyitegerezo wewe ubufise kandi birashoboka, mugani usanga bigoye kubera ni ikintu kitarakura mu gihugu c'u Burundi. Hama n'ikindi c'ama energy, umuyaga nkubu kunuko, mugani ico naco ni ikintu nyene c'abantu bifise, ni ikintu ufise amahera, ufise ubumenyi butandukanye. Urumva iyo ni intambwe y'abandi bantu. Rero mugani ufise iyo ntambwe urashobora kuraba mu ico kintu hanyuma nawe ukagikoreramo. Mugani twese turazi tufise aho dutangurira, mugani ufise ivyumviro vyo kugomba gukora ikintu mu Burundi, umaza kwiyumvira ibibazo Uburundi ufise, ibibazo Burundi bifise hanyuma ukabironderera inyishu. Umaze kubironderera inyishu, iyo niyo ya business yawe uba utanguje, aho ushobora gukora ikazoguteza imbere mu buzima bwawe kandi gateza imbere n'igihugu. Ego ntibagire kugira like, subscribe, comment, maze urungikire mugenzi wawe ashobora kumenya ukuri aho kuri. Hanyuma fisha uburyo urashobora kugana kurondera agapira kuri ukpburundi.com, hanyuma nawe ugira ishimo ryo kuba uri umurundi. Tuzosubira kubona niyo twabonana. Peace.